bazaba masera bazaba masera umwaka uzaba masera ngo yangu nzaba misi yego kibondo uzaba misi. Subiye kubaramutsa ni ku Gasaka Web TV tunabandanya tunabashimira kubandanya mugira subscribe eka no kubandanya mukurikirana n'ibiganiro byacu byo ku munsi ni Bob mu Barundi mu migenzo y'Abarundi ngo aho wagiye bakakwakira neza bakanakuzimana eka ndetse ngo imigenderanire irakomera cyane n'akarengo agafunika abagara ubumwe na karenge inyuma yuko mu kiringo ciwiwe yatowe nk'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge gusumba abandi hano mu gisagara ca Ngozi uwo bita Liz Ladia Miss yekunze kugendera cyane ikigo ca Jeho Kuki ni ikigo kireremwo abana bagendana ubumuga ariko ndetse bakigishwa n'imyuga itandukanye kiri neza na neza mu gisagara ca Ngozi aho bita mu Vyegwa. Abo bana rero inyuma yuko Miss Liz Ladia yabagendeye igihe kitari gito baramuteguriye agashimwe kugira ngo niyarangiza ikiringo ciwiwe bazoshobore kukamushikiriza naho azoba yarubatse ubwiwe azobone yuko yagiraniye umubano mwiza n'abana bari mu kigo ca Jeho Kuki. Kuri uyu munsi rero akaba ariho Miss Liz Ladia yashobora gushika muri ico kigo ca Jeho Kuki ndetse abona n'akaryo kuko bamushikiriza agashimwe bamutegekanirije abo bana. Reka namwe mukurikirane nkumbure ingene yakiriwe muri ico kigo ca Jeho Kuki n'ukuntu bashoboye kumushikiriza ako gashimwe. Isi myinshi cyane nambere banje gushima Imana yongeye kuduhuza namwe abambona mwese musa neza mukiri bazima naryohewe cyane kiri nagenda basaba ikigongwe byarangoye naje umwanya urabura byakunze yuko mwari mwarankumbuye ndabizi ndetse mwamubaza ngo misi yagiye hehe ariko naje bambabariye rero ndabyibaza hama cyadushikanye ngaha barumvise mukuma mudutera kamo yuko ari two mwatugendeye agakado hama uyu munsi nkaba naje rero ngo mukashikirize ndabe ndabashimire naho mubona ataco nabazaniye ariko nazanye umutima w'urukundo kandi mazi yuko igihe teco cyose nzogaruka ndabemereye ko nzogaruka nanje kubashimira ubu ntivyakunze ariko nzogaruka nje kubashimira namwe ko ico ndabazaniye sivyo none eko hama ndashimiye abarezi banyu ntimwigeze mureka mwarabonye iciza twaba twarakoze naho kitari kininiya mwebwe ariko mwashimye gushima namwe mu buryo bwanyu ko mushoboye mwarabikoze mushaka namwe kudushimira nkicumva gusa ko mwangiriye agakado byarankoze ko ndavuga ati nakoreye abashima ego byarandyoheye cyane hama nkaba numva ashaka kukabona ako gashimwe cyane ego gusa muri uyu mwanya nagira ndabasabe nyine mube muratubwira mube muraducishiriza ko ndabizi ko mwege muri aba mararungu ego murakoze turashimye Mana turashimye Mana itakazakoze turashimye Mana turashimye Mana turashimye Mana itakazakoze turashimye Mana turashimye Mana turashimye Mana itakazakoze
cyane vraiment ndabona mwagakoze neza Imana ibahezagire bandanye bongereza izi impano mufise muze mutera imbere kurushirizaho. ni Miss Kugasaka akaba yashoboye gushika mu kigo ca Jeho Cookie ndetse bakaba banafise akantu bamuhaye. Miss reka tumane tukuramutsa. Mahoro neza. Muraho murakomeye. Yego turashima. Iki ni kigo wakunze kugendera cane kandi kenshi ubundi icatumye guma hagaruka muri kino kigo ca Jeho Cookie ni kintu yabaki? Bon, icyambere na mbere kugira abantu nka Miss Kugasaka niwo mugambi nari natanze ko nzogarukira urugwaruka ruriwe ngaha ndaza kubaramutsa tubereke ko nabara abantu nk'abandi babandanye bisantarize muri societe. Hama icatumye nguma ngaruka umunsi wa mbere nza narakiriwe neza kandi murazi yuko wakiriwe neza rimwe arongera akagaruka. Ndasanze ari abana b'urukundo baba mararungu nta rungo bagirana bafise impano nyinshi akaba ariyo mpamvu rero nagumye ngaruka. Kuri uno munsi uhawe agashimwe ndetse karekana amaze n'igihe barakagukoreye wakakiriye gute wiyumvise gute mu mutima? Shana kuri naryohewe cyane naryohewe byankoze ku mutima kubona bariyumviriye bakankorera kandi azi nivyo batwegeye gitonya sakantu gatonya kuri jewe ni ikintu kinini cyane. Nagira ndabashimire ndababwira yuko nanje ikindi gihe nzabasubiriza mu nkoko. Igihe cawe cyo kwitwa Miss umwaka runaka kiriko kirarangira mbega inyuma yaho kino kiringo nicarangira bizorangirira he ubwo zogaruka kubaraba canke biherenga hanyene? Oya ntibiherenga ico nabemereye nabo bavyumvireho nuko uwundi mu misi bazotora nawe nzomuzana ngaha uko twamaranye iki gihe cose nawe ndabizi neza ko azokimarana nabo kuko n'abana bo kwamakuza kurabwa bakeneye urukundo bakeneye ubatera intege bakeneye ubereka yuko afise kazoza keza kandi bagume biyumva ko bashoboye. Ubundi bano bana ikintu wabonyemo kidasanzwe ni giki? Icambere na mbere urukundo kuko urukundo arazi ko ari rwo ruza imbere y'izindi ikintu cose. Nabonyemwo urukundo ndabonamwo impano zitandukanye afise ingabirano zitandukanye barazi kujisha abandi barazi gushona impuzu bafise ibintu byinshi barakina imipira bafise n'ibikombe batahanye. Yego kama navifuje kandi kuguma batera imbere. Yego Miss twizere yuko nkumbure n'ibintu bizogenda biraje imbere ariko akamotera nkumbure abantu bari kwadukurikirana muri kano kanya kuvyerekana n'ikigo ca Jeho Cookie nakaye. Akamono batera nuko abagendana ubumuga n'abantu nkatwe barashoboye nkuko natwe dushoboye. Hari ibyo bashaka kuba badashoboye mugatwe dushoboye nibyo nabo bashoboye twe tudashoboye. Niyo mpamvu rero batoza barabegeza ku ruhande babereka urukundo kuko nabo n'abantu nkatwe. Yego Miss urakoze cyane. Nawe murakoze cyane. Umwe mu bari baherekeje Miss Lize Ladia aho mu kigo ca Jeho Cookie akaba asanzwe anakora mu kigo ca Croix Rouge akaba yarafashe akanya ko gushobora kwibutsanya eka ndetse no kwigishanya kuvyerekeranye no kwirinda ikiza ca coronavirus. Biboneka yuko abana bo muri Jeho Cookie nabo bafise ibyo bigishijwe kuvyerekeranye no kwirinda iyo ngwara ya COVID-19. Ndongoye Croix Rouge mu ntara ya Kagabo umubanyi wa Miss bano munsi yaronka agashimwe niho narindi umunsi twahirukana ngaha twari twarishuza naye. Hanyuma je cyo nagomba kuvuga no kujyanda batera intege kuko yivuze ati ugendana umugabo ari umuntu nk'abandi kubera nta hari uvuga ko mwe ugasanga biramubaye katabyita tabivukanye. Cyo gituma umuntu habura ko yamugaye ko yitavye Imana ugifise ubuzima bamuwiteze ko ari ibintu byinshi bishobora gushikira. Ariko cyo nagomba kuvuga nagomba mvuge kukiza cyitwa coronavirus yishingira muri amatsiko kubera nyishika ngana karabya yajyanye kwirema naco akibaza ati none corona ni iki mbega corona ifata gute mbe nibihe bimenyetso byerekana ko umuntu agwaye corona nico nagomba kutuganira gusa. Umuntu agwaye corona afise ibimenyetso bihe baba barabigishije agwaye corona aragira gute? Arashuha cyane akagira ibiseru inkorora igikorwa kidacika akongera akagira gute? Agacika intege akongera ameneka n'umutwe cyane n'ibindi ubwo bikuri bikuru n'ibyo nyene. None twe twikingira gute? Gira isuku
yo gukaraba kenshi gashoboka kandi amazi meza n'isabuni cyangwa kakandi bakaraba abasirimu urakabona akantu bafyonda mu ntoki baca bakaraba icya kabiri ni iki maze gukaraba kugira windire korona gutandukana dutandukane mu Rwanda basabe tuve ngaho twize gutandukana wa dutandukane rero twitandukana kunyene turi tugira ukuboko gutya kuri mugenzi wawe ugira ko imetero yo birimo tubigire turebe tubishobora iyo tuza gusanga twese dushobora guhagarara neza kugira korona navutse kugira ngo uraba ukuboko ko mugenzi wawe ari kure yawe n'imiburi y'uruguru bajya baracegeranye mwebwe nyine tandukana raba sawa niyo yambaye umupira wera impande y'utukura mwebwe nyine raba ko kugira ngo ujye kugira ubishobore ugira kumwe ku ruhande gutyo kuno nawe ukakugira imbere bacira abo bantu bawe ko n'imiburi bari ku metero ukororera hehe kubera iki dukorera mu nkokora kubera kenshi ngaha nta muntu yibuka kuhakora uca ukororera hehe mu nkokora hanyuma cyangwa ushaka kwimyira ufise akantu ko kwimyira urakimyiza ugaca ugenda ukarondera ahantu ugata muri puberi ibyo none atuzokira ntiwabyibutse wewe usubire atakiyibutse kano kana rero gukora iyi misi yose ucugira gute ngaha icyakane kirazira kugira gute kuramukanya indamutso y'amahoro yonyine agize gute irakwiye turamukanya bya bimenyetso rero twavuga tubonye ubifise tuca tugira gute tuca tumurungika he tuvera ko agwaye korona muga turamurungika akagenda hehe kwa muganga kugira bamupime barabe ko agwaye iki korona ni mu ngomera amashyi rero